Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wurutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya udasanzwe, umwanya ukomeye cyane, iri joro ridasanzwe, ijoro ry'umugisha, aho mugira mukurikirana ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'ishingiro rya Hope Church, ikiganiro ivyo Yesu akora, aho twamaturonka intahe z'abantu benshi, aho twamatubona Imana ikora ibitangaza. Mukaba muri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Iri joro rero rikubere ijoro ryiza, ijoro ryo guhezagirwa n'Imana. Reka ndakubwire mu kanya tugira tubahe umwanya mukurikirana ubutumwa twavuze mu ishengero rya Hope Church. Ego ubutumwa bwiza ni bwahera, turaza kubaha zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Si ntahe zose oya, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, ni kwibarabara ry'amabeni, bahita kwibarabara ry'amabeni, uvuye kwibarabara rya 11 aho amabisi akatira, ucuja kwibarabara rikurikira baryita ry'amabeni. Turagwaye kaze rero nawe uzohoruza guhezagiranwa natwe. Twama dufise urutonde rwiza cyane, ejo kwa Mungu twama dusengera abantu bafise imitwaro ikomakomeye. Nk'uyu wa Mungu rero tuzosengera abantu bagomba ko basengera ingo zabo babona zihobahoba, abantu bafise ingwara, abantu bafise uburuhe mu mutima, kumva umenga biranse kabisa, ntabone icagiye gukora nico n'ingene bigiye kugenda, abantu barota nabi, abantu bafise ingorane mu muryango. Hari abantu usanga mu muryango usanga bajyana, usanga hari kutumvikana, usanga hari kudahuza, hari abandi usanga bafise imanza mu butungane, ugasanga ntariko arabona ingene biko biragenda. Hari n'abandi usanga afise ikibazo cyo kubaka ugwiwe, ugasanga ni nk'umukobwa imyaka abona umenga iriko iratera ije imbere, ntararonka abazo kubakana, cyangwa umuhungu nyene nkuko nyene, cyangwa ugasanga arabuze uburyo bwo kubaka ugwiwe, cyangwa ugasanga n'umuntu abuze uburyo bwo mufasha mu buzima buri n'ibindi. Turagwaye kaze rero ku munsi w'ejo tuzosenga ku munsi w'ejo tuzobasengera bose bafise iyo mitwaro n'indi mitwaro myinshi itandukanye, tuzobasengera rero. Tuba dufise amiga abiri, amiga ya mbere atangura isaha 2:15, isaha 2:15 tuba dutanguye amiga ya mbere. Amiga agira kabiri tuba dutanguye isaha 4:45, isaha 4:45. Turagwaye kaze rero ku munsi w'ejo nawe uzohezagiranwe natwe. Kandi urashaka kutahabona neza mu gihe ujuragiritse, turaguha nimero za telefone zo mu protocol, ni 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Kaze rero nawe uze wironkere umugisha wawe ku munsi w'ejo. Abantu benshi barashinga intahe, uraza kumva intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza byinshi cyane. Izi ni intahe zimwe, sina zose banashaka, ni zimwe mu byo Yesu ariko arakora. Yesu ariko akora byinshi cyane. Turagwaye kaze nawe uzehozagiranwe natwe ku munsi w'ejo isaha 2:15 canka isaha 4:45. Uyu mwanya rero kutugira tubahe ubutumwa twavugiye mu ishengero rya Hope Church. Ego inyuma y'ubutumwa twavugiye mu ishengero rya Hope Church, tuca tusubira kandi tuyage namwe. Yesu abahezagire. Tanguriro 9:5-6 turasaba mu izina rya Yesu ari ku ngoma, kandi amaraso yanyu ari bwo bugingo bwanyu sinzobura kuyahora. Ari igikoko cyose ari umuntu nzoyabihora, ubugingo bw'umuntu nzobuhora mugenzi we wese yabikoze. Uzovisha amaraso y'umuntu nayiyo azovishwa n'abandi, kuko umuntu namuremye mu ishusho yanje, jewe Imana yacu yagucubahira. Amen. Urabona agaciro k'amaraso? Buriya abapfumu bacagukorera ikintu, bacakubwira ati ukumaze ko abana ni runaka, nawe ukaraba ingene ahora kuraba ijisho ribi ati kweli niwe, bakacakubwira ngo twemere tumukureho, nawe ukavuga ati ya bumunkurireho vrema.
uwejeje gusesa amaraso kandi Imana izoyahora. Bwana sade sana. Mu gihe cyose uzi ko washesha amaraso biba bisaba ko usaba Imana imbabazi kugira ngo Imana ntizi yaguhora. Umudamu akorora inda abyishakiye, umukobwa akorora inda abyishakiye, bimusaba ko asaba Imana imbabazi kandi agirirwe deliverance kuko ajya amaraso yasheshe Imana nishobora kuyareka uko nyene. Bitewe bitebuke izo yahura. Hari umutego baguteze kandi uko bawuteze kose bawufatiye ku maraso yawe, ariko Imana igira igukure muri uwo mutego. Barafashe amaraso yawe baratega, bafashe amaraso y'umwana wawe baratega, bafashe amaraso y'umugabo wawe baratega, y'umugore wawe baratega, canke y'abavyeyi bawe baratega, ariko ngo bwije ukuri ko ayo maraso ataco azobamarira, ahubwo agiye kuvamwo asige yononye n'ibintu byabo byose. Amen. Zaburi 25 umurongo wa 15 havuga ngo amaso yanje ahora hanze kuhoraho kuko azokura ibirenge vyanje mu mutego Yesu ahabwe icubahiro. Amen, 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 amen. Uyo mutego rero bagushizemwo, uyo mutego wakorokeyemwo, uyo mutego bateze wisanga bamaze kwinjiramwo, ubuzima bwawe usanga bwamaze kononekara, wisanga utakimeze nk'uko wategerezwa kumera. Uno munsi turaza gusenga Imana igukure muri uwo mutego. Ibintu byawe ntabwo biriko birapangika neza, uraresha bigakatikira mu nzira, ukareshwa bigakatikira mu nzira, ugakora ntutera imbere, ukihana ibyaha bigasubiramo. Hari umutego waguyemwo, hari umutego uhagazemwo, ariko no munsi biraza guhinduka mu izina rya Yesu. Amen. Buriya Imana ibintu byose bitugwanya irabidukuriraho, bivana n'ingene bayegereye. Uyegereye ikintu cyose kikugwanya, yo niyo yihaye igikorwa cyo kugwanya batugwanya. Amena. We ntuzogende kugwana nabo kuko yo ifise umugambi mwiza udasanzwe. Amena. Abikorosayi 2:15 kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha ibatetereza mu maso ya bose ibashorera bafashwe miri kubw'uwo musaraba. Amena. None utinyiki, ntiyagira umurozi n'umwe utinya, ntiyagira umunyamareba n'umwe utinya, ntiyagira umuntu n'umupfumu n'umwe utinya. Amena. Kuko yarajeje kubanesha, yarabamaramaje imbere, abateza isoni imbere ya bose, ku mugaragaro bose babibona. Amena. Yeremiya 1:19 agira uwasoma. Bazokurwanya ariko ntibazokunesha kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo nkurokore. Amen. Ni jewe uhoraho mbivuze. Ngo ni jewe uhoraho, ngo bazokurwanya ariko ntibazokunesha. Kukurwanya ko bazokurwanya ariko kukunesha sumu. Barakubuza itiro n'ivyo ariko kukunesha sumu. Barakubuzira ariko kukunesha sumu. Bakubujije kurongorwa, bakubujije kurongora, bakubujije kuvyara, bakubujije kugira amagara meza, ariko uno munsi turabigaruza mu izina rya Yesu. Amena. Buriya dufise ibirwanisho bikomeye. Buri Imana yamigomba ko twebwe tubanza tugahagarara. Amena. Tugahagarara twebwe, tugahagarara twemye, maze tugakoresha ibigwanisho dufise, maze Imana ikongera imbaraga. Ugumya wijyamiye wibaza ko urugamba rushobora kugwanwa. Oya, bisaba ko winjira mu rugamba, maze uhora akagwana abicishije muri wewe. Reka wa wundi wo mu Bikorino bakabira dusomere. Abikorino 2:10-4-5. Kuko ibirwanishwa by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi. Bana, no, quand même. Iyo amena ni ntonya. Gushingura impari n'igishizwe hejuru cyose
Imari n'igishizwe hejuru cyose make bugamena ntonya kuko umenga nibisanzwe. Imari murazizi. Aho baharira bagaharira bakavuga ngo ni tongo ryanje bakavuga ngo ni ngo we ntuvuka ngaro. Imari zose araziheza. N'icishije hejuru cyose akagiheza. Mari mavyisi byoroshe. Kihashiriwe kurwanya ukumenya Imana. Dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Amena. Iyo rero iramara. Baciyumvira gusa kudukorera ikibi turabifata tukinjira mu bwenge bwabo tugakurayo tukabizana kwa Kristo. Amena. Buriya amasengesho yacu ntakwiye kuba amasengesho gusa mana ngirira neza ukakumusubiramo rya jambo ryenye. Oya vuga ati mana umuntu wese yinyumvira ko nabi ndamukweze ndamuzanye wanje azi wanje mbera kizwe kuvuno musi ndamuhinduye ivyimviro yahora yiyumvira gutya ndamuhinduye uko turabifitiye uburenganzira umurongo wandike uzowukoresha kutavyumva. Umugabo yakugumukanya asigaye arondera abandi bagore fata ivyumviro ubigarure bizane. Amena. Umugore yakugumukanya asigaye arondera abandi bagabo fata ivyumviro bizane ubishire ku musitari umwe. Haleluya. Haleluya. Icanyuma rero cha witi. Buriya nukwizera akajambo kavuga ngo ni wizera uranesha. Amena. Buriya izo ntambara zose tuzinesha mu kwizera. Nushaka kubibonesha amaso urizera ko wafashe urizera ko wakubise urizera ko wahagurukije urizera ko wajyamitse urizera ko wakoze ubikora mu kwizera. Yohana wa mbere senge kuri 4. Kuko icavyawe n'Imana cyose kinesha isi. Icyo cyo bari macise cyoroshe. Icavyawe n'Imana ninde? Ni batwebwe twavyawe mu buryo bw'imwemo. Turanesha isi. Abo banyesi abo bantu bo mwisi abo bigira ibintu twa turabanesha ko twa twavyawe n'Imana twa turi hejuru turi bwoko bwatoranijwe turi kuri level yo hejuru titurabanesha. Amena. Kuko icavyawe n'Imana cyose kinesha isi. Iyo niyo nsinzi yacu yatsinze isi no kwizera kwacu. Amen. Ngiyo niyo nsinzi yatsinze isi no kwizera kwacu. Buriya mu kwizera turanesha ibintu byose byo mwisi. Buriya mu kwizera turashaka gucecekesha ingorane izarizo zose. Kandi nurinda kuvuga byinshi mala nijuri kagenda. Urabwira ati jewe ndavuze ndi kuva no munsi. Nukuvuga mu kwizera wewe uravuga ibintu ufise ukwizera ukabitegeka ukabipanga. Amena. Nk'umunsi urashaka kupanga ingene uza kugenda. Amena. Uravuga ati uyu munsi ngomba upangika gutya. Nkeneye kuronka abakiriya bameze uku. Nkeneye kuronka amafaranga ameze uku. Nkeneye ko umugabo wanje no munsi bigenda uku. Nkeneye ko umudamu wanje bigenda uku. Biraba. Amena. Twahereye neza ku maraso. Tugomba twinjira mu isengesho ryo kumena ahantu hose habitse amaraso yacu. Amena. Kuko turamaze kumenya ko Yesu yatuneshereje, tumaze kumenya ko dufise inkomezi, ko Yesu amaze gufata babandi bita bakuru, kandi mu kwizera kwacu turashobora gufata isi. Amena. Turashobora gufata ibintu byose tukabishira mu minwe mu kwizera gusa. Amen. Atakindi kintu atangumu atamigera ataki. Nizere ko ubutumwa bwagufashije cyane kandi nizere ko byagize icyo bikumariye. Ego muracari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana w'ishengo rya Hope Church. Ubwo n'ubutumwa bwiza bwavugiwe mu ishengo rya Hope Church, nizere ko nawe wafashije. Ariko uyu mwanya rero tugira tubahe akanya ko gukurikirana zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Si ntahe zose oya, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Yesu ariko akora ibintu byinshi cyane utokwiyumvira byinshi cyane biko birakorerwa mu ishengero rya Hope Church.
abamugaye bariko baragenda neza neza, tukabona bagenda batabona bari bameze ukuna kuriya. Yesu ariko arakora ibitangaza, kandi Yesu arakora ibitangaza mu bijanye n'agafaranga. Yesu arakora ibitangaza mu bijanye n'agafaranga. Ibitangaza vy'Imana ntibigarukira mu gukiza abantu gusa, n'akanoti Imana irakora igitangaza, ukazibona ubuzima burahindutse, ukazibona urudandazwa rurateye imbere, ukazibona ibintu biriya byagenze neza. Reka mu kanya rero tubahe akanya kugira ngo mukurikirane zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora, maze Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka inyuma y'izo ntahe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Kije mu izina rya Yesu. Amen. Akabazo, waje muri Hope umeze gute none ubu umeze gute? Ulikuja ndani ya kanisa huko waje? Naje muri Hope, wewe wavugiye ku radio, nari umuntu ndandaza, hama ndahomba byose birahera, biheze ndavuga ati none ubuzima bwanje nzobaho gute? Bigiye kugenda gute n'abana? Kuko ndi mu mafise abana bahungu n'abakobwa babiri. Hama ucuvugira ku radio ati wewe urushe uremerewe. Nimuze kuri Yesu arabaruhura. Hama jeje ndavuga ati none kuyu umuntu avuze ngo tugende kuri Yesu araturuhura no mubona gute? Vuga kuri adresse amacha mfata tagisifero ndayibaza urahazi, tagisifero mbwira ngo ndahazi, njana uzobukoze. Inje nari inkenye by'ukuri amahera yose yaraheze, ubu amahera yaragarutse. Ubu nukuri nta kintu mbuze, nukuri n'abana banje nta nzara barara, nukuri mu mperi yo mana mashi. Amena. Amena. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya. Amen. Ninjiye muri Hope na telefone mfise atanagahinda mugabo ubu ndafite telefone itari ntoya. Yesu abahezagire. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Anje magaze ngaho shima Imana kuva shika ngaho muri Hope Church. Vrema jewe natanguye nyonga tagisivero. Nanguye nyonga tagisivero nayiko ndondera ikintu bitwa premi. Ndamirirwa nabi ndababara umuntu datarote acanyereka ngaho muri Hope Church. Maze guhashika ncaniga ukuntu wo kurondera, subira kuri ya tagisivero ndakora n'umutima mwiza, ndasubira Imana iraheza ganje ndonka premi. Nukuvuga ubu nivyo ntaco mana kimena nita atari kinga. Imoto ubu ndagendesha ubu ngendesha abajaje, imodoka ndagendesha. Nukuri ndashima. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Je naje muri Hope Church mfise inzu ari chantier, ubu isa neza irayagayaga amangi ni menshi. Yesu abahezagire. Imana ikiranyugururira imigisha. Yesu abahezagire. Amen. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya. Amen. Je nanje abantu benshi barumvise ntahe yanje nkiza muri Hope Church, nari umuntu nava mu Kanyosha n'amaguru, ariko ubu aho ngeze kuri uyu munsi sintinya gufata taxi kuva mu Kanyosha gushika ngaha, nkongera nkafata iyindi no gutaha. Kubwize yigisho yagiye atwigisha nagenda zikurikiza, nza ndabona imigisha myinshi Imana bahezagiye. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aya baramukije mu izina rya Yesu. Amen. Izi nyigisho zatubereye nziza cyane kubazikurikiranye. Je ndibuka ngishika muri Hope Church, twari ku mashure ku Mutanga aho bita mu Gikungu. Nari mu buzima novuga bubi kabisa bubi. Ndibuka ikindi gihe fata umwanya n'umujyanje n'abana n'umugore n'abana tucakwirwa kuri eglise dusaba Imana kugira ngo iduhindurire ubuzima. Bivanye n'inyigisho twagiye turonka hari cyabaye. Nari mu buzima nashobora kwambara ishati rimwe ukwezi. Nari mu buzima madame yafize igitenge kimwe kigahera giheze tukabona kuronka ikindi. Nari mu buzima twari mu buzima bwo gukuranya impuzu butabamwe. Twari mu buzima habonetse urubanza tujako nibyo babyoroshe. Nawe ucuvyumva utseruka mu rubanza mu bantu uca wumva ko bitari byoroshe. Twari mu buzima gufungura cyari kibazo. Mugabo uno munsi nibaza ko tuzinanye no munsi woza nanye no mutiza ga costume. Amen. Kandi bisavye ko tujana
nanjye no kwambara kandi. Amen. Uno munsi madame woza kumutira gatenge ukamuha. Amen. Rumva ko inyigisho zatubereye nziza cyane. Nibaza ko niwaziga ukazifata nka nkama haraho nawe zizokugeza Yesu abahezagira. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe ishengero ry'Imana. Amen. Ngira nshime kimwe mu byo Imana yankoreye. Tugisengera mu Kigobe, Hope Church itari mu Kirangaha. Byarashika ndibuka imyaka imwe. Byashika kugira nze gusenga n'umuryango byacangana bikanka. Bigashika ngaheba kuza gusenga kubera mbuze ingene shika mu Kigobe. Déplacement itike byansaba ibihumbi 2. Ivyo byarashitse, ivyo bihumbi 2 biraboneka mu nyuma bikanka. Ariko rero nagira shinga intahe mvuga yuko muri Hope Church twahezagiwe nahahezagiriwe. Pastor avuze yuko urushengero rugira gwimukire mu Carama, naramvuze nti mu mutima none ko byanka mu Kigobe nkabura igihumbi cyo kumanuka ku rushengero n'igihumbi cyo gusubira muhira mu Carama bizokunda ko ikirere kiyongereye. Ariko uburenagira ndabereke ivyo Imana yakoze ubu aho Hope Church yimukiye ngaha itike ndiha ibihumbi 10 birenga. Ariko rero ndashobora kuza gusenga kandi ubu niho nza gusenga. Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Hama nanje nkiza ngaha muri Hope hari muri 2017. Ico gihe nakora akazi ko mu nzu. Mbere kenshi wasanga umenga nkora ijoro n'umurango ko na saa sita cyangwa saa hindwi yaragira ndiko ndakora ijoro. Hama uwo muntu nakorera yaranturubika cyane. Ariko sinifuza kurondera kandi kazi. Maze kuza muri Hope ndahamaze nk'ikiringo cy'amezi 2. Naho mu ico gihe naciye mbona uburyo bwo kwikorera ibyanje. Byukuri ubunya nta muntu mvuga ngo aranturubika, nshatse kuja gukora ndagenda nkakora. Canke naho nshatse nk'ihikonje byose biva muri jewe. Uca wisinyira ikonje. Yego. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ndashimwe. Amen. Nanje muri Hope Church nkihashika ubuzima ni bwari bwiza. Nari ngendera ku kamoto sinzi ko mu kazi kitwa Jeho Kuki. Ako kamoto nicarako na madame n'umwana imbere n'ubundi inyuma. Ariko nkabona menga ni byari bihagije. Tuza turiga inyigisho turazifata ditubera inyigisho nziza. Imana iraduhezagira turaronka imodoka. Kubwo twabonye umugisha muri Hope Church ngira ngo imodoka zoba zimaze kunyandikwa ko simwe canke 2 canke 3. Eka mbere mfise n'inzu nziza cyane. Amen. Kuko mba mu bandi sinovuga ngo mba ahantu hagayitse oya. Urumva iteka Imana yampaye kubera aha hantu. Ico gihe wari upanze? Nari impanze ahantu ngira ngo ndyamye mu gatondo mbyutse nabyuka menga nikoreye abantu bo muri quartier. Ariko ubu ndaryama ngira ngo nk'akabebe kubera Yesu ibyizankoreye. Amen. Amen. Yesu aguhezagire. Yesu nashimwe kandi. Amen. Nukuri nanje ndashima Imana nukuri nkishika muri Hope Church nari umuntu nkenyemerewe nabi cyane. Nari mu buzima sinzi ukuntu babwira abantu b'Imana. Nari umuntu nambara igitenge ngira ndagihawe n'umuntu. Umugabo ntiyarazi kungurira n'agatenge ngo ndakambare. Naye mfise umugabo umva amahera yarose yose yaherera mu nzoga n'akarasiyo kabana sinashobora kukaronka.
muga maze kugera muri iri shengero nari narazungurutse mu mashengero menshi cyane narabuze ubutabazi muga maze kugera muri iri shengero nukuri narabonye nukuri Imana ubu mushinga nawe wanje aratanka mubona kandi akarasiyonka karonka kandi ubu igitenge cy'umugabo ndacyambara kandi ubu ndabayeho neza cyane kandi ubu mperuka kugura parcelle tugiye kubaka nukuri ubu ndameze neza cyane nuko ndashima Imana. Amen, amen. Amen, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Jewe nshitse muri Hope nahasanze inyigisho nziza cyane zari inyigisho zituzanira ukwizera muri ico gihe umuntu yankoresha ariko misi yose yakwama yankindanza ambwira ati burya we waciriye amashuri hagati ntiwize ivy'imishahara cyangwa ama promotion ushire ku ruhande iyo habaye nk'utuntu novuga tw'ingendo barashiramwe abandi mugabo je bambwira ati burya we ntufise diplome ya kaminuza ico gihe byarambabaza cyane ariko ico nagira ntomore nuko umwungere yaranyigishije ibyo kwizera no kwihangana muri ico gihe navaho ndababwiye ubutumwa bwiza kandi bikabanezera muri ico gihe no hace hasubira hagafatwa ingingo zo kuvuga ati wa muntu ahora tubwira ubutumwa bwiza ubu nawe mutamusizemwo ntimuzovaha. Yesu ashimwe cyane muri ico gihe ndagishimira Imana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere rero ko izo ntahe zigize icyo zigufashije zigize icyo zigufashije kandi nizera ko nawe wumvise ko nawe Imana yoshobora kugirira neza. Izo ntahe ziko zirabera mu ishengero rya Hope Church. Muri ishengero rya Hope Church hariko harakorerwaho ibitangaza byinshi cyane turagwamagaye nawe uze uhabe ku munsi w'ejo rero isaha 2:15 tuza dutanguye amiga ya mbere ihera saha 4:15 maze isaha 4:45 tuje dutangura amiga agira kabiri kandi hose tuzosengera abantu bose bafite imitwaro nawe ufite umutwaro wa kanoti nawe ufite umutwaro w'umuryango nawe ufite umutwaro w'iki na kiriya byose Yesu arashoboye kubikora arashoboye gukora igitangaza nawe ugatangara n'abantu bagatangara n'umuryango ugatangara byose bikaba byiza. Turagwaye kaze rero ku munsi w'ejo kuri ayo masaha kugira ngo uhezagirane natwe urashaka ko wadufatiye mu nzira utamenya ahariho ni mu Caramagahahe kwibarabara bita iry'amabeni uvuye mu quartier ya kure ushikiraho amabisi akatira ufashe bus cyangwa ufata taxi cyangwa ufata bajaji cyangwa moto cyangwa ikinga cyangwa ikindi urashaka gushika ukamubwira ati shikana ku barabara ry'amabeni uyo aragushikana ko abataximene barahazi hafi nka bose kiretse watanguye akazi nkejo ariko kandi washitse aho ucuraba muri Caramagahahe ucubona ishengero rirerire gutya riri muri clôture hariho na portail ya bleu portail yanditse ko Hope Church naho nyene canke waje na bisi ukurukira bisi kujya 11 ucufata ibarabara rikurikira biti rya 12 abandi bakagita iry'amabeni abandi bakagita iry'imbaho nirikurikira urihagaze kucubona ishengero ujuragiritse twatanze nimero za telefone z'umu protocol urashaka kucumuhamagara kuri 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Murakoze cyane rero Pastor Jackson Nkeshimana ndababwiye nti Yesu abane namwe abagirire neza iri joro kubera ijoro ryiza urote neza ugirirwe neza witabweho n'Imana Imana ikugirire neza Imana igutwenze iri joro uze kwerekwana bya bindi na cya kibazo wari ufise Yesu akirangize muri iri joro. Yesu abahezagire murakoze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe wurutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha woburemerewe wowe ufise ibibazo waburiye inyishu wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe
woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.